tugomba turabe rero amajambo magufiya. Uyu musi sidigisha ibintu byinshi. Dusome Matayo 24. Dusome Matayo 24 umurongo duhere kuwa 11 tugeze 14. Turasoma n'umurongo wa 24 hanyuma duce twigiza imbere gatoya. Havuga ngo Matayo 24 11 tugeze kuri 14. Kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi bazimize bangahe, maze kuko ubugarariji buzogwira urukundo rw'abenshi ruzotimba, ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bibe ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Dusome icete ca Yuda. Ico gitabo ca Yuda nagomba nsabe umuntu azi gusoma neza ashikana mfashe, ngomba gusoma ibintu birebire. Dusome Yuda. Yuda ni cete igice kimwe kibanziriza ivyahishuriwe Yohana. Goco hava kibagora kurondera n'urukaratasi rumwe gusa. Imbere y'ivyahishuriwe Yohana nico kibanza. Umuntu azi gusoma aze hano, azi gusoma neza. Yuda igice ca mbere ahera umurongo wa 3 asome. Uwo muntu kandi n'umugabo azi gusoma anshikanire hariya kuri 23 n'amajambo menshi. Witonde usome bukebuke. Ibyo kwirinda abigisha b'ibinyoma. Bakundwa, hamwe na shiruka umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura kurwanira cane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kuko hariho bamwe babajemwo binyegeteza, bandikiwe kera gucirwako urwo rubanza, batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Ndagomba kubibutsa, naho byose musanzwe mubizi, yuko umwami Imana amaze gukiza bwa bwoko akabukura mu gihugu ca Egiputa, hanyuma yahoneje abatizeye n'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo, ariko bataye ahantu habo, ibabikira kuzocirwa urubanza rwo ku munsi uhambaye. Bari mu minyororo idashira no mu mwijima, kandi ni nk'abantu b'i Sodomu n'i Gomora hamwe n'ibisagara byari bihereranye naho, kuko bitanze bakiha ubusambanyi nka ba bandi, ubwo imibiri itaremewe ibyo bisagara byashiriweho kuba akajoreza, bibabazwa n'igihano c'umuriro utazima. Ariko n'abajya nyene bahwanye nabo, indoto zabo zabatera konona imibiri yabo no gukengera, ukuganzwa no gutuka abanyacubahiro. Ariko na Mikayeli umumarayika mukuru hamwe yatongana na Satani aharira, nawe bapfa umuvyimba wa Mose, ntiyubahutse kumuhinyura ngo amucokore, ariko yamubwiye ati Uhoraho aguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi, kandi n'ivyo bamenyeshwa na kameremere kabo, nk'uko ibikoko bitagira ubwenge bimeze, n'ivyo biyononesha ubwabo. Bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini, bakiroha mu buzimire bwa Baramu kubwo amaronko, bagahonera mu mugararizo wa Kora. Abo ni intambamyi mwisangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ibyiza, ni nabungere biragira ubwabo atadusoni, n'ibicu bitagira amazi bizungagizwa hose n'umuyaga, n'ibiti
birumvye bitama, vyapfuye kabiri, vyaranduranywe n'imizi n'imipfunda yo mu kiyaga isuriranya. Babimba ifuro ry'ibiteye isoni vyabo n'inyenyeri ziyerera zibikiwe umuzimagiza w'umuzitanya ibihe bidashira. Kandi Henoki niwe yagira indwi uhereye kuri Adamu, yavugishijwe n'Imana ivyabati, ehe Uhoraho yazananye n'isinzi ry'abera biwe, kugira ngo acire bose imanza no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe ku bikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze, batayubaha n'amajambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayirwanya. Abo ni abidodomba n'abanyamwikomo bagenda bakurikira ukwifuza kwabo, akanwa kabo kavuga amajambo yuzuyemwo ukwirarira, bubahira abantu kubakuramwo amaronko. Ariko mweho bakundwa, mwibuka amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, ko bababwiye bati, mu gihe c'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana. Abo nibo bazanye kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mpwemu. Ariko mweho bakundwa, mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cane, musengere muri mpwemu yera, mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mwiteze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zibashitsa ku bugingo budashira. Ababahaririza mubahanure, abandi mubakize, mubokore mu muriro, abandi mubagirire ikigongwe mutinya, mwanke n'impuzu yandujwe n'umubiri. Mubanze tugeze aha, tubanze tuvugane amajambo makeyi. Amajambo tugomba kuvugana n'igihe tugezemwo abakristo. Umuntu wese agwanire agakiza kiwe, amenye uko yifata nuko yogenda muri iki gihe tugezemo. Kuko abantu benshi baravyitiranije. Agakiza twaronse ntikava ku bazungu, ntikava ku barundi basogokuruza, ntikava ku banyekongo, ariko twaronse agakiza kava ku Mana. Amen. Niko gakiza twaronse. Abantu rero uko twaje mu ishengero, nama mbarira abakozi b'Imana cane cane iyo turi mu masemineri, nibo nama mbarira kuko tuba twegeranye hafi, ati mwabagabo bene data, mube mwarumvise umuhamagaro wo gukorera Imana gusa, atakindi mutumbereye, muzi ko umunsi umwe nitwarenguka imbere ya databuja azoduhemba. Kuko Pawulo avuga ngo nkora nizigiye kuzororaga ubugingo budashira. Ubu numvise hano ninjiye naho mwagerageje kuhapfuka kubera mwasukiye amazi, numvise umukungugu mota. Kuko mumaze iminsi hari ivugije umukungugu uramota naho mwazize amatapi. Ibyo jewe ndabikunda. Kuko twebwe aho twatangura gukorera Imana, twubaka insengero z'ivyatsi zitarimwo isima, zitarimwo amatara, tutagira n'ibinyamajwi, umuntu agakoresha akanwa gusa. Hanyuma naravye aba bavuga butumwa mwarateye imbere bati, ibirato byanyu wo bishira ku isoko vyovamwo amahera menshi. None ndasanze aho n'abakiriso mwarateye imbere, uburorera murubatse urusengero rwiza, ariko ndabafitiye iganuke rindi, muzoce mugura ikibanza kindi naco muzoshiramwo paraking. Kuko iyo abantu bakoreye Imana ikibahezagira. Mu Kamenge bavuze, twabariye n'umwungere uri ari Canada, turabarira ugisetisha uko wubaka urusengero runini kose dusigaze paraking. Pase mabapastor atari kinga rya Gaburiyeli mwarimu nta n'umuduguba ngaha mu Kamenge. Ubu rero baramaze kugabura amakingu kwayo, amapikipiki kwayo, imidugu kwayo. Twubatse ku Ntahangwa hari umuduga wa mucungaji n'amavewa abiri y'abakongomani Baruturemi na Joseph. Niyo haje misiyoneri yatugendeye, ngiyo miduga yari ku Ntahangwa.
none ubu turafise ikibazo, mbega tuzubaka parakingi yo hejuru canke yo hasi? Ko hasi huzuye, none tuzobigira gute? None ko abantu barenze urusengero nitwunguranaho imiduga yabo izohagarara he? Iyo umuntu akoreye Imana nuko nyene bimera. Umviriza rero, hari icyo tugomba kuvugana ngaha. Aha abantu benshi bazi yuko gukorera Imana ari kuba umutware akomeye, bagenda baragira ko bwakeye. Aha mwahagurutse ntaco navuze, mbere narakivuze, ariko hari abandi naho bohaguruka novuga ati nibabareke mugume mwicari. Kubera iki? Guhaguruka kumpa iteka ni vyiza nk'umuvyeyi w'ishenge, kuko guhaguruka abantu bose aho uciye bagenda baravuga ngo muvyeyi 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 muvyeyi. Hari abandi nabo aca naga amahembe akumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Oya, twebwe turabakozi, ahubwo mwebwe nimwe muri abakuru, kuko mwebwe nimwe muvyara ishenge, muvyara abakozi, ariko se abakozi bavyara ishenge. Aba bose naho bovaho bose uyu munsi, abandi aho baruzuye boza ngaho. Mugabo twebwe ubonye uvuye ino agasubira kwicara iyo muri aha asubira kuhurira. Mwebwe biroroshe kuva iyo muzi ino, n'inzira nyabagendwa. Mwebwe muvuye ino muzi ino, n'igihe muza kwihana none ntimuzi ino, ntimubona ko muzi ino. Mwebwe aha murahikumbagaza kuko ni wanyu, muraza mugapfukama ngaha mukihana ibyaha mukagenda niyo ugomba kumva umuhamagaro uraza ugapfukama ngaha nta kibazo. Mwebwe iwanyu ni nyabagendwa, ariko twebwe urinze ukandagira haba abagabo mwicaye ngaha ndabafite iganuke dukizwe neza abantu. Kurinze ukoro kukururuka iyi ngazi uje hariya utagiye kubaza bihanye kugaruka. Kubera ivyo rero abantu baritiranije ibintu, ntibamenye igiciro n'agakiza twaronsa kariko, ntibabimenye. Nico gituma muri ibi bihe rero abantu bavyitiranije. Kuba mwarimu, kuba pasitori n'ubutware. N'ubutware ni ukuba umukozi w'abantu kandi ukabakorera uciye bugufi. Umviriza rero, hano Matayo aravuga ngo mu minsi y'iherezo hazokwaduka umugararizo, hazokwaduka umugarariji, niko Matayo avuga. Kandi hazokwaduka, urumva mutegere neza, sabavugishwa n'Imana, oya, abigira abavugishwa n'Imana benshi, bitume abantu benshi bazimira. Ariko uwihangana agashika kwiherezo ngo nibazogira gute? Azokira. Muntega amatwi tujane. Nukuvuga ngo harya mu bintu vy'agakiza nta muhinga. Umuhinga nuwakiriye ijambo ry'Imana, akemerera ijambo ry'Imana rikamurongora, ryavuga ngo yicara akicara, ryavuga ngo aryama akaryama, nta kubimenyera. Oya, ariho agakiza rero kandi karuta kanyuranye n'aka twakiriye. N'agakiza k'akaronda, ko data ari pasitori nzoba pasitori, ko marume ari pasitori nzoba pasitori, ko data wacu ari umuvugabutumwa nzoba umuvugabutumwa. Kuba pasitori bisaba ubwa mbere gukizwa neza, ico ni ca mbere, kuko aha naho mwobona turaha ikizodushikana mwijuru sukuba abavugabutumwa, sukuba abapasitori, sukuba bungere, nukuba abakristo. Kuba umukristo nivyo bizotuma tuja mwijuru. Ibindi birafise ingero yavyo, ariko ikizotuma umuntu aja mwijuru nukuba umukristo. Kandi umukristo ameze gute? Mwiza, kuko Imana itagira igiturire. None uzoyibesha? Ingene ico urubanza Imana ntushobora kubimenya. Umviriza, muri iyi nzira yo kuja mwijuru harimo imitego myinshi. Wewe urabona ubu naje hajya abari muri protokole yawe ntibamenye bariya bari kwibarabara, kuko naje n'umuduga mwiza. Umuduga mwiza n'umuduga usa n'iy'abandi barimwo, niwo muduga mwiza, ariko ukabugenda. Hanyuma rero baguma baraba, mugabo nabonye nk'umugabo umwe yamenye ati nyaruka nyaruka nyaruka, yandabiye mu idirisha arambona ati nyaruka nyaruka nyaruka. Ndavuga ati bwa bundi rero si umuduga ufise ikimazi, ni jewe ndi muri wo ufise ikimazi. Nukuvuga si ico woba gifise ikimazi ico bokugira, ariko nikiri muri wewe wakiriye gifise ikimazi.
nico gifise kimaze. Nico ntugire ngo hari ikindi. Si uko uri munini canke uri mugufi canke wirabura canke uri muto mutoya. Ikiri muri wewe kiruta ivyo bokugira. Nico gifise ubugingo, nico kinini. Hano rero nagomba tubanze, singomba tuze kutevya cane, turabe muri aya majambo ya Yuda. Uyu Yuda avugwa aha si Yuda umwe yagura Yesu, ntimuvyitiranye. Yuda na Yakobo naba bavutse kuri Mariya umwe yavyara Yesu. Nukuvuga aba bagiye kwakira neza no kwemera neza na Yakobo uriya yararongoye ishengero rikuru ry'i Yerusalemu, bagiye kunoga Yesu amaze gupfa, bamaze kubona ibibaye yaragiye, niho banoze neza. Kuko ahandi bavuga ngo ko bavuga ko uri umwana w'Imana, ko bavuga ko ukomeye mu bitangaza, iserura habona ukora ibitangaza turabe. Ko abandi bari mu minsi mikuru ukagenda uranyegera ntiwogenda bakubona. Akababarira ati igihe canje n'igihe canje ntikiragera. Rorera bizogenda neza, muzobibona. Uyu rero yaranditse aya majambo akomeye, aravuga ngo bakundwa, hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ivy'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira no kubahanura kurwanira cane ukwizera abera bahawe kangahe. Kajya gakiza wakiriye nta kandi kariho, nikajya gusa, nikajya kamwe ukagwanire rero. Aca arababarira ibintu vyinshi cane bikomeye vy'abantu baje mw'ishengero binyegeteza. Abo bantu barandikiwe gupfa rubi, abo bantu nakahebwe, ariko baraje barashikamwo ngo baca baguma ngaho. Abo bantu barononye igikorwa c'Imana, no muri ibi bihe mw'ishengero ry'ubu baracariho. Abakristo mu vy'impari z'amashengero, abakristo b'ukuri bamize akabuye ntibaharira. Oya, umukristo ntaharira. Umviriza turirimbe ururirimbo rw'ikirundi. Iyo merewe neza ubugingo, iyo ngo nako karanga k'umukristo. Umukristo iyo yumva yuzuye araririmba agashima Imana. Iyo hateye amageragezwa n'amagorwa abaronse igikorwa cyo gupfukamira Imana agasenga. Ariko wa wundi yinjiye mw'ishengero rya se wabo na sekuru, muragwana mukumanya n'icuya kikabira, n'umutwe yawugukurako kabisa, mupfa ishengero. Kubera iki? We ntabona yuko hari ivy'agakiza, abona ko ari ubutwara. Muragwinzura. Hariho abantu bameze uko. Ndakwifuriza agakiza kinjiye kiwawe. Urazi Yesu n'umusamariyakazi bahuye hariya kw'iriba. Urumva ibintu baganiriye? Ntibaganiriye ivy'iwabo, oya, baganiriye ibya kera. Nyina wanje ndagusavye umpe amazi. Uwo mugore yarazi kuraba neza, aca aramwitegereza ingene uravye abayahudi ingene bambara kujya kw'abisilamu, kukereka bose nabo kwa Aburahamu barazingira ibintu. Hano bajya bakuru b'idini nabo barambara akantu kameze nk'akajya abasenyeri bambara, kandi niyo binjira mu sinagogi barakura ibirato bakoza ibirenge. Hanyuma rero aramwitegereza ati, oya, wewe wonsaba amazi gute? Uri umuyuda wewe, nakubonye ko uri umuyuda, ntushobora kunsaba amazi. Ntayo noguha, kandi urazi yuko abayuda ntiduhana amazi. Urumva? Ntiyamwanse Yesu ko ari mubi, oya, nuko yabonye ari umuyuda. Iyo ni ingorane nini cyane, irazibiye agakiza k'abantu kunoga neza. Umva, mureke kutugira utumana duto duto, ariko mutugira abakozi babakorera
kandi mudusabire dukizwe neza, ntitubaze imitsi. Mukabona nakoze ibitari ibyo, ntimuzoje muravuga gusa ngo ame kandi n'ababariye ibitari ibyo. Oya, nico gituma rero Yuda avuga hano ko hariho abantu iyo babonye binaniranye baca batukana bakavuga ibitari ibyo, aca araca kuri biriya bya kera, ingene Imana yagiriye imbabazi abantu bose bari muri Egiputa, ikabaja busuruzi, ikabashikana hariya mu bugaragwa. Hanyuma rero imbere yuko bajabuka i Kanani, abatizera yabanje kubakuramwo bose basigara mu bugaragwa. Nouvelle generation tiri mujabuka, abandi mu bakera hasigaye babiri gusa, Karebo na Yosuwa, abandi bose basigara hajya, abandi barajabuka. Suko maze imyaka myinshi muri iki gikorwa ari byo bizomba ijuru. Oya, nagenze neza. Ntuvuge ngo umukristo wa kera, abavuga butumwa ndi umuvuga butumwa wa kera. Uri umuvuga butumwa wa kera, warakoze neza none kuri wa kera. Abanyeshuri b'ishuri ya Bibiliya iyo babigishije ibyo watahuye ugenda ubyigishe, ibyo utaratahura aca abandi bazovyigisha. Kuko muri uru rugendo dutegerezwa turaca ku munzanire. Duhora tugenda mu mahanga, duhora ndahigira ibintu byinshi, tukagenda turi ku murongo, ivyese tubifise. Ati wewe hari icara harya, abandi ntibabandanye. Tukongera tugashika hariya bakabiraba, ati wewe vamo shiga hariya. Canke tugiye muri ambasade twuzuje kimwe, turondera visa twakoze bimwe, mugabo hari n'uwo bitegereza, ati wewe ntayo tuguhagenda. Ukaza ubona uwundi nawe baramuhaye, kandi nta giturire uba watanze, bari abanyamahanga batanakuzi. None ubiharura gute nimba abantu bafise uko guharura ibintu kungana gutyo? Hari akantu duhagaze imbere y'irembo ry'ijuru, so wanyu ntazoboneka hariya, naso ntazobonekayo, na nyokorome ntazobonekayo. Uzohagarara wenyene kuko niwe wemeye ko Yesu ari umwami wawe. Urengane canke nturengane. Nico gituma hano aca aravuga rero ati tugira tubangira ndababarire ivyo Sodomu ni Gomora. Arabirengana, aravuga hari ikintu rero canryoheye, ni ikintu kiri ku murongo wa 9. N'indwano yabaye hagati y'umumarayika mukuru Mikayeli aganza ingabo zasigaye ari intoni ku Mana igihe Satani yakororwa. Kuko Mose hari ikintu yari yakoze kuri ca gitandara kigira kabiri, Imana yamubariye kubarira igitandara aragikubita, kandi Mose yari yarushe n'uburongozi, aca atangura guhambarira abantu bababarira ngo nije nobakurira amazi mu gitandara, nije na mwantagondwamwe, avuga amajambo yo kubatitura. Erega si Mose yabaha amazi mu gitandara, ni Imana yayabaha. Imana ati ndababonye basha muri na mukuru wawe, nababariye kubarira igitandara, none muragikubise ntimuzoshika hariya. Imana rero, ndakunda Imana. Mu ntege nke z'abakozi niwihangana neza, hari aho Imana izogucisha sha. Yewe Imana iradogana Mose ku musozi Nebo, ku gasozi ka Pishiga hariya hejuru, iramwereka Yeriko hakugira amwereka i Kanani, irabisha amaso ntuzocayo, ariko iramuhisha. Yari yamubariye ko atazomanuka uwo musozi, iramuhisha. Baca baragandara baramenya ko yapfuye. Mugabo abantu bo kwa Kori iyo babona umuvyimba wa Mose bari kubutungira ku biti bakawuturira. Mugabo Imana irabe ati oya, nta skandale, nta kintu cikigwisha nozana mu bantu, irahisha Mose. Kandi bakoze b'Imana murabizi, Mose yarashitse kuko ku musozi ukayangana mw'ijezano rishasha
yarasubiye kuboneka ari kumwe na Eliya na Yesu. Amen. Bumviriza rero, Imana irahisha umuvyimba wa Mose, mugabo Satani arabona aho Imana yawushize. Ati oya uyu nawe nyene Imana ntavaha, urazi ko yagucumuye ko wamuzi, ntavaha uyu namushikiriye. Marayika Mikayeli nawe araza ateka, reka gukorako nawe arafata. Mikayeli arakwega, Satani arakwega. Mugabo aha narahigiye ikintu gikomeye cyane. Erega Mikayeli yari afise ububasha kuko Satani yarakuwe mu bwiza bw'Imana. Mugabo yaributse atarakorogwa, yari umumarayika mukuru. Kw'Imana itaramucira urubanza rero, si Mose, si uwo mumarayika yari gutangura gucira urubanza Satani ngo atange Imana. Erega hariho urutonde. Mugabo acarahindukira abonye yuko igwano yari yakomeye. Erega Satani yari kugomba, yaragira atwara umuvyimba wa Mose. Misheli yaravuga ati uhoraho aguhane. Asubiza ububasha kuhoraho, ariko ntiyavuga ngo nakare waratsinzwe. Bantu b'Imana, ukabona naho yoba umuvuga butumwa asengewe hirya yejo, ukabona yapfukamye ngaha tukamusenge, hanyuma agakora ibitari byo, ntuze umutuke, uzomusenge. Elisa na Eliya bariko baragenda, bashika kuri Yorodani. Eliya afata umutamana wiwe arashira ku kiyaga kuri Yorodani, rurigabura barajabuka hakurya. Eliya aravuga ati ko uyu musore yanse kumva inyuma, uyu mugabo twagendanye mu buto bwiwe akaba yanse kumva inyuma. Umviriza rero, saba ico ugomba, ngira ntandukane nawe, ndumva ko ngomba kugenda. Saba ningoga, saba. Kandi ni wasaba ibyo usaba, ni waba maso uraza kubibona. Na uwo mugabo yasabye ibintu bikomeye, imigabane ibiri yo kumwemu yawe. Tibyo nta ngorane, ni waba maso ukabona ingene ngenda birakubaka. Umviriza, zabona igari y'umuriro uramanutse aratwuse. Aca yibuki ingene yahora agwanira Abisirayeli. Ewe data we, wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Zabona umutamana uramanutse, arakira, aca afata umutamana wewe arakura. Hanyuma rero aragaruka kuri Yorodani, aragaruka. Ashitse hariya ibaza ati mbega subira kujabuka Yorodani gute, subira hariya? Aho databuja twari ngaha yakoresheje impuzu, ngoma mvuge ico yavuze ngo ewe Mana ya Elisa uri he? Yari yagiye. Umugabo yavuze ngo Imana yande. Ega Eliya niwe yari yamusigiye umutamana. Ego umutamana ni wari wa Elisa. Ewe Mana ya Eliya uri he? Imana yishuje gutandukanya Yorodani, cyayururukira mu mazi arajabuka. Abahungu bari hakurya biga ibyo kuvugishwa n'Imana, nk'abanyeshuri ba Bibiliya muri iki gihe baravuga bati ni iby'ukuri, impwemu ya Eliya iri kuri Elisa. Mugabo hariho abandi bagabo b'intakebwa. Elisa ngira yari ameze nko kuko iwanje, ngo yari afise ubuhanza. Aca bavuga ngo duga busabwa ubuhanza. Hanyuma Imana ikirabashimira. Imana yakoze iki? Yarungitse ibikoko byo mw'ishamba, ifise abakozi benshi Imana. Hari ibikoko byari binyegeye mw'ishamba, byumvise ko abo bantu batutse umuntu yamaze kuronka ingabire zivuye mw'ijuru, zica zirabasiga amavuta nazo. Ibyo bikoko muze mwubahe abantu basizwe amavuta n'Imana, ariko n'abasizwe amavuta nabo bagendere mu kuri, ntibavuge ikinyoma. Nukuvuga turabasengera namwe mukadusengera. Kubera iki mvuze iri jambo?
nukuko muri ibi bihe abantu bose babaye abavugishwa n'Imana. Muri ibi bihe abantu bose babaye abapasitori. Muri ibi bihe abantu bose babaye abungere b'ishengero. Muri ibi bihe abantu bose baganza urusengero. Ninde yabiguhaye? Nakwifuriza kuguma mu mwanya wawe no kugira gakiza gashitse n'ivyo uzobazwa, kuko umuntu wese ageragerezwa hageze. Ntibazokubaza ivy'ishengero atawe abiguhaye. Abantu benshi barasimvye umurongo kubera iki? Bariko bashikwako n'amaherezo y'ibihe. Soma muri Yuda hariya ku murongo wa 18 havuga ngo ko bababwiye bati mu gihe cy'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mpemu. Ariko mweho bakundwa mwiyubake mu kwizera kwanyu kwera cane, musengere muri mpemu yera, mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mwiteze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zibashikana ku bugingo budashira. Umva aya majambo n'amajambo akomeye. Aha ndiko ndayavuga, reka ndabereke aha mu rusengero hoba harimwo abantu batariko baranyumviriza, nabo nyene ndabafitiye iganuke. Dusome Timoteyo wa 2. Harashobora kuba harimwo umuntu ariko aravuga ati none ivyo bintu pasiteri ko ari vyatwigishije ni kubera iki? Ndagufitiye iganuke, reka dusome Timoteyo wa 2 igice ca 4 duhere ku murongo wa 3. Timoteyo wa 2 igice ca 4 umurongo wa 3 havuga ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Amen. Bumviriza muri ibi bihe mw'abakozi b'Imana. Ari umukozi w'Imana yigeze kwigisha ngoma ndabatwenze. Arigisha, ahejeje kwigisha ngo yigishije ivyo abantu batagomba. Hanyuma abona arahamagara bihana, arabura n'umwe aza kwihana. Hanyuma acatangura gutukana uwo mukozi w'Imana. Acatangura kubatuka. Mwabipfumwe naho ijambo ry'Imana rivugwa mutihana. Ahubwo jewe navuze ati gipfu n'uwo mukozi w'Imana. Erega ubatuze ngo ntibaje, womengo wari kurababarira ibyawe. Gasanga ivyo wababariye ari ijambo ry'Imana. None niwe jambo ry'Imana. None niwe washizeho iryo jambo. Mpemu ntariho. Wewe uravuga gusa, mpemu ni wafisi icyakora muri bariya bantu. Wewe uri umukozi mutoyi, ariko mpemu mukorana niwe mukuru. Reka kubabara. Si ngombwa ngo baza bashatse. Mugabo wewe wavuze icara rero utekereze, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana rirafise ububasha n'ubushobozi bwo kunyegetera rirondera aho ryoronka ikibanza, ariko si ijambo ry'abantu. Muri ibi bihe rero bantu b'Imana, abantu benshi amatwi arabarya. Kubera iki? Kugira ngo bashikwe ko n'amaherezo y'igihe. Mu minsi y'iherezo hazoboneka abacokoranye. Na telefone umukozi w'Imana umwe muri iyi minsi n'ibintu byari nari mbonye ahantu. Ti mukozi w'Imana, ubu butumwa bwawe waburonse? Ati naburonse. Ati none gashaho ndacara umukozi w'Imana. Ati kubera iki? Ati kubera ibi bintu nyene wari kurambarira. Na wewe ugeze muri ivyo. Umviriza ndakubarira, Yesu yazuye Lazaro, Yesu yirukanye impwemu mbi, baca bavuga ngo arimwo Beyezebuli, kandi ntiyari bwabambwega. None byarabujije ko abambwa hanyuma akaducunga. None uvuze ngo mpfe ncapfa? None hano kubarira turagapfa woca upfa?
mugabo naho udapfuye umunsi ko byanditswe ko twese tuzopfa, ndabikubaririye iki bure? Mba ndiko ndatakaza umwanya kukubarira ngo uzopfa, kandi Bibiliya imaze kuvuga ko tuzopfa twese. Nukuvuga hariho ibyo twarenganye Bibiliya iza yaravuze. Ndabafitiye iganuke rero. Mu minsi y'iherezo, mu gice ca 4 ca Timoteyo wa mbere umurongo wa mbere uhere hano, mu minsi y'iherezo rero abantu bazova mu byo bari bizeye babite, bashire imitima ku nyigisho z'abadayimoni no ku mpwemu mbi zizimiza. Muri ibi bihe mwebwe mufise ibintu byinshi. Mu kwezi kwa 8 nari nagiye i Tanzania, bari bantumiye hariya i Mwanza kuri Victoria. Twari dufise igikorane kinini hariya, bari badutumiranye n'umuntu w'umunyakenya. Ariko rero ndiko ndasezerana n'abantu, hari umuntu twaganiye w'umukozi w'Imana. Hanyuma rero arambara ati sha ugiye hariya, uraza abantu bari muri kariya karere, ati abantu bari muri kariya karere n'abasukuma, kandi hariya ibusukuma rero barashobora kukwiriza utariye, uze uhirahire, ntuzuvuge ku barozi, ntuzuvuge ku bintazi, wopfa boca bakwica. Kandi n'umukozi w'Imana yabimariye reka yabaye none nibagutumira nawe ntuzobivugamwo. Oya, ariko rero reka nta ngorane, uransengera gusa bizomenyekana dushitse hariya. Hanyuma rero twariko tuvuga ku bijanye n'umuriro w'Imana iyo utibutse, umuriro w'Imana iyo utibutse. Hanyuma rero nshika hano, urumva satani ngenda azana ibintu byo kwihebuza umuntu. Nshika hano kandi nariko ndavuga amajambo akomeye, kandi sinari nigishije. Mugenzi wanje yari yigishije mu gice ca mbere, yari yampaye gusenga. Ndiko ndasenga rero, urazi uriko arasenga, nariko ndasengera abantu barwaye. Hanyuma rero ntangura kuvuga, ndasenga. Kandi muri nyamwanya nariko ndasenga nkoresheje ururimi rw'Igiswahili. Ndavuga ati hata nguvu za wachawi, hata nguvu za ushirikina katika jina la Yesu wa Nazareti. Numvira indi wa mugabo yarakubujije kuvuga ibyo, none uravuze nza numva ijwi riraje ti hata bapinge kwa jina la Yesu. Nzabona abantu ati none kama moto unashuka Chandavuga rero ti wa mugabo rero bashe ndamumenye, yagomba rero yuko ntaza gusenga gutya bashe. Umviriza, mu minsi y'iherezo naho wobona abantu ari abakozi b'Imana, hari aho ushobora kutubona igihanga gusa ariko atabukozi bukirimo. Mudusengere natwe turabasengera kugira jewe sindabideha, mudusengere kugira ngo iyo dusigura duhabwe inkomezi zo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Namwe tubasengere kugira ngo agakiza mushitsemo mukagumye, twe namwe tuze tujane duseruka imbere ya Databona. Muri ibi bihe by'iherezo abantu bose bigize abakozi b'Imana. Muri iki kiyaya ca Rusizi simvuga ububwiriza kuko bamwe aha bavayo hariya. Hanyuma rero umuntu umwe w'umukobwa yarahagurutse, umva sikiriza niwaambie, asema Bwana wa majeshi, leo ni leo, hakuna mahubiri, hakuna kitu chochote, ni maombi tu. Amen. Umupastori rero tibash yarafise n'ivyo aza kuvuga byo kwitanga by'ibikorwa ati karabaye rero asema Bwana wa majeshi, kama nasema basi sana akaraba bavuga butumwa nabo bakamuraba. Wa mupastori uraraba neza, abavuga butumwa bamwe baca bavuga ati turaje ingene pastor abyifatamwe umunsi turare pastor cyatsa kuvuga. Pastor arahaguruka ngo kuhora havuze mupfukame dusenge. Oya siko Bibiliya ivuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ifiladelufiya. Nukuvuga Imana ikikwemera itaragukuraho ngo igukureho, ntishobora gukora ikintu kibi cyane kinini nk'icyo itabanje kukubarira. Pitakubariye rero ucuhagarara muri bwa bubasha yaguha. Toya naho iyo mpemu ivuze, turavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, wumve nawe ko Yesu avuga toya sigaho.
none wewe uraza kwicara ngaho gusa wumvira impemu zose, turonke umwanya wo kugenzura iyo mpemu yavuze, hanyuma natwe Imana izotubarira. Kandi si wavugishwa ari umwe, yavugishijwe ari hariya, naha baravugishwa, nahajya baravugishwa, nahariya baravugishwa, kuko barakijijwe. Babigenzure barabe ko iyo mpemu yavuye ku Mana. Imana rero itugirire neza, iduhezagire muri iyi minsi y'iherezo. Ibintu byavanganye, ariko ndagufitiye iganuke, wumire kuco wakiriye, agakiza kawe kagwanire, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsimo cawe, kuko muri iki gihe hariho amajwi menshi ariko arahamagara, kandi menshi siyo. Imana ibahezagire. Twuname imbere y'Imana. Naho hoba harakagukorokeyemo tuzobivuganira hahandi, ariko banze muze mukore bana, dukore ibikorwa by'umwami. Umwanya databuja gikinze ukuboko. Satani arakinda, ariko Imana igakinga, niyo mpamvu tukiriho. Umva, nimuze twiyegurire mu maraso ya Yesu Kristo, Umwami dutabara. Mana yo mwijuru, urakoze kuri aba bantu bemeye guca bugufi. Ni wewe wabapfiriye, ni wewe bizeye, ni wewe ubaharira, ni wewe wabemereye ijuru, ni wewe uzobatahuka niyo wagiye gutegura. None rero turabasengeye, ntihagire uwusubira gutahana ingogo yumva ko aremerewe, yumva ko atsinzwe, kandi tubashize mu maboko yawe. Ubagirire neza Mana, batahana kaneza, bahagurutse muri iri shengero bemera guca bugufi. Nawe nubagirire imbabazi, amajwi y'abagiriza ikibi nahore, ariko batahana umunezero nk'abana bawe. Wongere ubemere ukundi gusha, amaraso yawe abeze, baruhuke mu mutima. Urakoze kuvyemeye kandi kubagiriye imbabazi, natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen. Mwama bagirire neza. Ivyo naho tutabashikiriye mwese, uwo wese yapfukamye ari wapfukamye aho mu ntebe, Imana imugirire imbabazi. Uhereye ubu utangura urugamba rwo kurwanira agakiza waronse ku giti cawe. Nta numwe azokujana mu ijuru atari Kristo yakubambiwe. Nta numwe yagucunguye, ni Kristo gusa. Urwanira agakiza kawe, twese dutanguranirwa hamwe, abahambaye n'aboroshe, abakire n'abanyarucari, abatunzi n'aboro, twese inzira nimwe, nukuja mu ijuru rimwe ku mukiza umwe yaducunguye, Yesu Kristo. Nuko abumvise aya majambo, Umwami aduhezagire.